imbere yuko tubereka ibyatuzanye ni ukubabwira ko aha turi kuri rino soko dufise ibinogo bibiri twarangiwe na mwebwe mukuze. Ikicoco cyo ku isoko n'imbere yuko ninjira muri uyu mugwi narinda kizi na kijya giti giteweho turazi inkuru yacu. Ababitubwiye imwebwe. Ibinogo bibiri rero tuje gutangurira ko mu kugerageza kurondera ibisigarira by'abishwe aha muri Rumonge. Dutanguriye ngaha, ariko iminsi tuzombarana amayinga abiri nizokurikira. Ntimutinye kutubwira ibyo muzi, murabizi inkuru ibara uwayibonye. Bya bitangara Imana igira umuntu akenyegeza inyuma y'igiti akarokoka. Bya bitangara Imana igira umuntu agakoroka ku mutuga bari bamushoreye akarokoka. Bya bitangara Imana igira umugabo agakenyera igikwembe bakamwitiranya n'umukenyezi, bagaca bamubwira bati wewe uri umukenyezi ntitukurondera. Siko byagenze ngaha. Aha hari umugabo yambaye igikwembe ararokoka, mengo iyo bari ngaha abakuze baramuzi. Hari n'undi yarokotse kubera bari ko barakora ikibi, bavuze bati wowe genda ugwe muri Tanganyika uribwe n'ibikoko. Muguwo yamurika muri Tanganyika yashaka ko akira, yashaka kumukiza. Ibyabaye hano mu Rumonge tubisoma dufatanije aka karere twita ko mu bumanuko, intara zo mu bumanuko. Nibyo nahereye ko mvuga nti intara zo mu bumanuko uyu munsi tuvuga Rumonge, Makamba, Bururi, ariko kera aho hose haraba hari hegukiye Bururi. Ibyabaye rero ngaha birafatanye n'ibyo navuze Mabanda, aho bavuga ko hari abantu baba barateye muri aka karere. Tuzotohoza tumenye abateye bavuye he, binjiye ryari, abo bita bamurere bakoranye nande, hanyuma ingwano yabo yamaze iminsi ngahe, mbega warabarongoye yitwa ngo iki. Mu gutohoza byimbitse kugira tumenye ukuri, ngira ndababwire ko tumaze gukorera muri Nyanza-Lac, tugatora abarundi batandukanye mu bwoko, muranyumva neza, biswe bari bamurere cyane bakoze cyangwa gakoreshwa nk'abamurere. Urumva ko rero tugeze aho tumenya yuko abo bise bamurere ngo harimo abanyamahanga, ariko twe turamaze kuvugisha, turafise n'amafoto y'abakoze cyangwa bakoresheje bitwa bamurere b'abarundi bakiriho muri Nyanza-Lac. Ushobora gutohoza kugira umenye byavuye he, bijahe, abo bantu batumwe nande, mbega byagenze gute ngo basubire mu buzima busanzwe, ntihagire ingorane n'imwe bagira bitwa ko ari bamurere. Barabafotoye, turafise amajwi yabo, turafise amafoto yabo. Abarundi babuze bava mu miryango yose, abarundi babuze bamwe bicwa bazira iki canke ikindi, erega hino bapfuye bazira ibyo batunze. Ubutunzi, hari uwazize inka, hari uwazize ikinga, hari uwazize imashini yo kubarira, hari uwazize ibati ryiza, icarahandi, ntavuze umuduga, ntavuze udufaranga turi kuri konte, ntavuze ibi canke ibindi. Ibi bikorwa rero bya severe dusaba Imana idufashe mwishigikire uyu mugwi severe, hanyuma dusaba Imana mwugurure imitima, mukunde ukuri gusumbya ikinyoma, mutubwire ibyo muzi,
kuko ukuri ntikwaje ahagaragara ku bwicanyi bwose bwabaye mu gihugu mu myaka itandukanye, bwahekuye imiryango itandukanye, abantu bava mu byiyumviro bya politiki bitandukanye, bava mu bwoko butandukanye, mu bwimo bwabaye mu myaka itandukanye. Dushira imbere ukuri, hanyuma twerekane ibyabaye, uko kuri kudufashe kumenya 1993 habaye iki, hishwe bande, abakijije abandi ni bande, 88 hishwe bande, abakijije abandi ni bande, batawehe 22 n'indi myaka, abishwe ni bande, bishwe na bande, abakijije abandi ni bande. Nitwerekana ibyiza ibitangara Imana yakoze kuri abo bakijije abandi, tukamenya mu miryango bishwe, niyo tuzoshobora gukora tuti ibi byabaye muri uyu mwaka byitwa uku, dusonye amategeko y'igihugu na mpuzamakungu. Ibi byabaye umwaka byitwa uku, dusonye amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu. Nibyo abize amategeko n'igifaransa bita qualification des faits.